Ishirahamwe ya Padeko korera mu vy'iterambere ridashize inyuma iterambere ry'amagara y'abantu yemeza ko gutanga amaraso uburokoye ubuzima bwa kiremwa muntu na cane cane ku bakenyezi bibungenze. Naco gituma kuri wa gatanu igenekerezo rya 4 ntwarante mwaka wa 2024 bafadikanije n'ikigo kijejwe kwegeranya amaraso Senetes bazindukiye kuri kaminuza y'ibiyaga binini kugira ngo bigishe abanyeshure akamaro ko gutanga amaraso bongeye banayegeranya. Fabiano Bimenyimana arongoye ya Padeko. Kuri uno musi itariki 5 z'ukwezi kwa 4 2024 twari turamutse mu kurikirana ibikorwa vy'ishirahamwe ya Padeko rutunga igikorwa co kwigisha akamaro gutanga amaraso hamwe n'igikorwa co kwegeranya amaraso dukanye ikigo Senetes ikigo kijeje kwegeranya amaraso y'igihugu hamwe no kuyatanga mu aho bikenewe hose. Kuri uno musi rero twari twitunga kino kaminuza yitiriwe ibiyaga mu ntumbero y'ukwagura aho ishirahamwe ya Padeko risanzwe rikorera kino gikorwa. Mu bikorwa vyacu twahaye yuko ishirahamwe ya Padeko rikorana n'amakaminuza atandukanye mu Burundi. No musi rero iyi kaminuza bwari ubwa mbere dushoboye kuyishikamwo, yashoboye kwigisha ugwaruka, dushoboye kwigisha abarezi bo ngaha akamaro gutanga amaraso, cyane cyane ko utanze amaraso uba utanze ubuzima. Abari ngaha nabo rero nk'agwaruka ni gwinshi kandi twabonye baravyitabira ku bwinshi, byashoboye kwitabira iki gikorwa cyo gutanga amaraso kugira ngo mu kigo Senetes ntizigere habura amaraso baha abenegihugu bayakeneye. Uko kurokora ubuzima biciye mu gutanga amaraso, Fabiano Bimenyimana avuga bagusangiye na bamwe mu banyeshure bo kuri iyo kaminuza. Mwene mpejeje kuyatanga nkabanezerewe kuko n'igikorwa nkora nkunze cyane, nta muntu arinda kumbwira ngo bikore, ndagikora nkunze kuko mba nzi neza yuko amaraso ntanze ashobora kuba hariho uwundi muntu ayakeneye ari mu bitaro canke ari ahandi agize ikindi kibazo agakenera ayo maraso, nanje mba numva ngo noterera kugira ngo ntihagire umuntu ayabura kandi nari ndayafise ashoboye cyo gukora. Nicyatumye nimba mu kuza gutanga amaraso nuko nyene nsanzwe nzi nanje yuko amaraso ari ingenzi ku bantu bayakeneye kandi bashobora kubura ubuzima kandi abayatanga bashobora kuba bahari. Ikindi naco nuko nzi neza yuko amaraso urashobora kuyatanga akakuvamwo ku neza canke hari igihe akuvamwo ku nawe ukashobora kugira agisida agasesekara mw'ibarabara kandi akaba ata muntu n'umwe afashije. Warongoye ya Padeko atera kamo abantu bose muri rusangi kwijukira gutanga amaraso. Tugatera abanyeshure, tugatera ugwaruka rwose muri rusangi kuko abatanga amaraso ntabwo ari mu makaminuza gusa, ahubwo abatanga amaraso n'abarundi bose. Akamo tuyaruteye tugatera umuntu wese akurikirana kino kiganiro, umuntu wese akwiza imyaka 17 kuduga gushika imyaka 60 turamutera kamo akaba afise ibiro 50, akaba atangwara zoba zandukira zishe mu guhanahana amaraso yoba afise. Tumutera kamo yuko yokwitabira igikorwa cyo gutanga amaraso kuko utanze amaraso uba utanze ubuzima, twama twabivuze. Muri ico gikorwa isashe 53 z'amaraso akaba arizo zegeranijwe.